uyu munsi nabo babayemo bisinze kubisha abatora birinda aye abana bo ndabireka cyo kandi bogere yorongeko ko muri ko muravuga mbega tufate muri Eklezia Katolika ariyo demokrasi cyane ntayiri ntibaheruka gutora papa yatowa mu kumajwa ngahe hitoje bangahe mugani demokrasi baratora ko atanumwe arabakondana. Umugambwe CNL usubiye kwemeza amatora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 yaranzwe n'amabi menshi bituma ibizoyavamo bitokwizegwa. Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no share ya YouTube ya ICTV ni imbonesha kuri mwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa hirya nino amakuru agaruka cyane kuri yerekeye umutekano ndetse n'ivya politike tukaba tugira tubashikirize kuri zimwe zigezweho ziri kuvugwa cyane. Hari umupatiri yafashwe arapfungwa kuri ubu turiko turavugana akaba yamaze gushikanwa mu iperereza ry'u Burundi kubera amajambo uyu mupatiri yashikirije icatumye umupatiri afatwa agapfungwa. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru umupatiri yafashwe n'abakozi b'iperereza akaba yafashwe ahejeje gusoma inkuka y'imisa ni mu majambo yashikirije. Ivyo kandi bikaba bije inyuma yaho abepiskopi Katolika mu Burundi bagize ico bashikiriza ku matora bakabone ko yagenze nabi bakabonamwo n'utunenge twinshi. Ivyo bakaba barabishikirije mu jambo bashize habona ndetse ni kuco bavuze ku matora. Turaza kubigaruka ko muri yano makuru. Turaza kandi kugaruka kuri Perezida Ndayishimiye Varisito avuga ko kuba amatora yabaye mu Burundi atari ko aravugwa ko rumwe ngo nibisanzwe kandi ngabatovyi ntibabura. Perezida Ndayishimiye akavuga ati ngo ni Roma kwa papa ngo papa yaratowe ku rugero rwo hejuru ngo kandi nta urajangaho ngo abigwanya avuge ko hatabaye demokrasi. Turaza gukurikira umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito n'ibyo vyononye igihugu cy'u Burundi rero guhuguza nibibi murumva nk'ubu cyenda abwiye nk'umuntu we yikomine warabuze n'umuntu ushira kuri liste iyi province ntiwitoje mbwira ingero za kuva ko hiyibwe wararungitse inderetsi yakure yo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Turaza kumukurikira dufise inkuru nyinshi twabateguriye muza kugenda murakurikira wewe fyonda kuri subscribe kugira igihe cyose turose amakuru n'ibiganiro rajuba mu bambere bashikirwa navyo. Reka dutangurire n'amakuru yacu kuri no nkuru y'umubabaro. Ni inkuru iteye agahinda. Hari intwazangabo yaguye muri Republika Demokarasi ya Kongo ni Majoro Marius nimubona. Tukaba twarari turonse amakuru ababaje y'urupfu rw'intwazangabo y'u Burundi Majoro Marius nimubona yagwariye muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ntiyitwararikwa arabura uwumuvuza aruhiye gucikana. Umwe mu basirikare yatwandikiye akaba yatubwiye ko Majoro Marius nimubona yafashwe na malaria ari muri RDC akaba yaragwaye araremba ariko ntiyavujwe. Ivyo rero bikaba vyaramuviriyemwo urupfu. Iyo malaria itavuwe kare ngishobora kuvamwo complication mbi cane bita insuffisance renale ngo nivyo rero vyo bavyashikiye Majoro Marius nimubona. Iyo ntwazangabo ikaba yatahanywe mu Burundi ku wa gatandatu ku wa gatatu heze ageze habi atagishobora kuvuga inyuma y'imisi 2 yaracikanye nuko uyo ntwazangabo iba iragiye. Majoro Marius nimubona ni intwazangabo akaba n'umurundi yavutse mu mwaka w'1979 akaba ava muri commune Mabanda wo mu ntara ya Makamba akaba asize umukenyezi n'abana bane bakiri bato. Marius nimubona akaba yari uwo muri promotion ya 37 muri Scam akaba yari afise numero matricule S1555. Turahojeje umuryango wa Majoro Marius nimubona. Imana mushobora byose iremesha umuryango muri bino bihe bitoroshe. Urupfu rwa Majoro Marius nimubona rwerekana ingene abasirikare b'u Burundi bafashwe nabi iyo barungitswe kugwana muri Republika Demokarasi ya Kongo bagira kuba mu ntambara badatahura
bakibwa udufaranga two kubasumira bakagwara ntibavuzwe, bamwe barapfa bagasangukira mu mashamba, imiryango ntibimenyeshwe. Abo basirikare bararushe cyane, hakaba harimwo n'abagwa muri Tanganyika bariko baragerageza guhunga. Gisoda ntigishobora kugira ico civuze, kiranuma ntigisigure n'ivyabaye, ariko nanone ibi bintu birashobora kuvyura icuka kibi mu nzego z'umutekano. Urugamba abasirikare b'u Burundi barimwo rurateye ubwoba, kandi haranagwa abasirikare batari bake. Ibiriko biratuntuza abarundi. Intwazangabo rero ikaba igiye mu buryo bubaje cyane. Turahojeje umuryango wabuze ndetse n'indi miryango ibandanya kuburira ababo muri izo ntambara zo muri Kongo. Tugaruke ku nkuru nyamukuru twari twatanguriye ko ni inkuru y'umupatiri yafashwe agafatwa n'abakozi b'iperereza ahejeje gusoma imisa. Uyu mupatiri yafashwe inyuma y'uko ashikirije amajambo vyumvikana ko rwose atashigikiye canke atabona kumwe n'abasenidedefudedi vyavuye mu matora. Amatora rero avuga ko yabayemwo ubusuma budasanzwe, amatora kandi avuga ko ari ibintu vy'ibiterasoni kubera ko ivyayavuyemwo ata kinini bigiye guhindura mu Burundi. Uyu mupatiri yafashwe ninde? Uyu mupatiri yafashwe yitwa Patiri Paul Butoyi. Yafashwe n'abakozi b'iperereza bamukuye mu Gitaza, ni muri komine Muhuta, intara ya Rumonge. Umupatiri afashwe inyuma yo gusozera inkuka y'imisa yo kuri uno w'Imana muri Sikirisare Katolika yaho mu Gitaza. Akaba rero yagirizwa kuba ngo yoba yashikirije muri iyo nkuka y'imisa amajambo atanezeye abategetsi ku bijanye n'amatora aheruka kuba, harimwo n'ivy'amacakubiri. Amakuru dufise yemeza ko Patiri Paul Butoyi ngo yoba yatwawe ku cicaro gikuru c'iperereza mu gisagara ca Bujumbura hafi ya Katedrale Regina Mundi. Abamutabariza bakaba basaba ko atogirirwa nabi, ahubwo ko yokumvirizwa impamvu yashikirije ayo majambo. Ka tubanze tumukurikire amwe mu majambo yashikirije. Ushize amacakubiri batiko kwiyunga baturinya ngire kwisi ariko kwiyunga amacakubiri batiko kwiyunga muko twaje kuba mubuke mubana mubuke bana kuti bana muti mubuke amacakubiri n'umwanda n'amati atuma kuruka bagasu ubwabo ubumwe butwakuruka neza. Rero umukama ni bose nabo babayemo bisigeze bisha amatora biringa aye abana bo ndabireka cyo kandi bogeye yorongeko bireyeko twabifashemo kabemo mugabo yacaga abantu bakora nyagurikana igize bakurikirana yekadotereka yekarabaribire nibaza zobahanagura mu cyane ko nafibire ishavu cy'ibyo bibabazi mu barazi n'abagora n'ibanga bakaba amagara make mugabo gitangaye kubona y'umugo byo twabayemo byakurikiye ariko Kristo afite ku ruhande tukamubwira kumenya ko umukama abifashe abikanabuye. Icyo twabana neza tubane mu bumwe, tubane mu rukundo, mu budasa bwacu, ibyo byoteka byacu, ibyo cyubahiro cyacu, ibisigaye ntacyo bimaze kugufungana. Ubwabo kumana n'ubwabo kugufungana ashaka ko twisubirako tubire Kristo kubana mu bumwe
kwiyamiriza amacakubiri uko ameze rwose aturuka rwose mu migambwe mu binyuma mu mamuko mu by'umuntu afise mu butunzi mu bwenge ibyo byose birashisha amakama isi kubana rero ubumwe bwahumwe gukura imana kuko imana gusenga ni ubumwe twese batatu noneho ugagusenga umukama tukamwambaza tukakira yesu we hanyuma bityo tukajyana tukabonana nk'abakera nk'abasi tuba twaje gukora iki nuko tuba twaje bakura umugeni nawe abarinda n'ibizagenze bakwirinda kugira ngo ibyatugoye tubone tugende. ibyo rero akaba ari ibintu byateye ubwoba iyo babaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abandi bakurikiranira hagufi vya politike mu Burundi babona ko uyu mupadiri yasari iciyumviro ciwe ashobora kugirirwa nabi nk'uko rero vyavuzwe na Martino Ninteretse uko uza wese aravuga ivyagenze nayo mu matora ngo azofatwa agafungwa. Uyu padiri Butoyi rero yahagaritswe n'iperereza hakaba yafashwe inyuma y'imisa yasomye bikaba biteye ubwoba cyane. Inyuma yaho kandi abepiskopi Gatolika mu Burundi basohoye itangazo bavuga ku byabaye mu matora ndetse bakavuga ko habayemwo utunenge tutari duke. Ibyo byose rero bikerekana ko mu Burundi abantu benshi batanezerejwe n'ukuntu amatora yagenze n'ubwo umugambwe CNDD-FDD ubandanya kwihayagiza uvuga ko amatora yagenze neza kandi ko abarundi bahurumbira uyo mugambwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we avuga ko ngo no muri Gatolika ngo papa yatowe ku majwi yo hejuru cyane kandi ngo akaba atavuze ko amatora atagenze neza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yabivuze ariko arishura ibibazo by'abamenyesha amakuru bijanye n'amatora y'abashinga amateka. Eka tubanze dukurikire Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi. Nawe wari wewe ntubuze babiri wakunda mugabo atoye umwe none ujya wundi waramukubise. Reka tuze turatahura ngo gukubita umwana ninde yakubiswe. Hanyuma rero naganda kubwire burya ibintu bijanye n'amahoro n'umutekano ururimi nico kiri gihimba c'umubiri kibi cambere kibaho. Ururimi ruraturira nk'umuntu yambitse bari igihugu akacambika ibara ariko arondera kugumura abantu ababesha kubera ko uwo muntu atavuga ati ahanaka. Cyenda kubwira hariho umwe nyene muri abo bariko baridoga twavuganye neza aca ndamubwira nti mbwira ahantu hamwe kugira tugende kuraba neza ivyabaye. Ntereka ntibigoye ingere tubigira namubwiye ko nyene tukoteyo murazi ko tuvugana je na bose ni ingere tubigenza duca duhamagara abamandateri bose baserukiye abitoje duhamagara abo observateri bose bari bahari duce duhamagara abo muri sene hanyuma wewe uvuge ingere vyagenze nabo batubwire twumva ukuri aho kuri. Ngo ndakubwije ukuri ngo usanga ari kuja kunjana mu bene gihugu ngo sinshobora kuvyubaka ukivyo. None uri kuvuga ivyo udashobora kwemanga imbere y'abantu kuko uri kubivugira ku maradiyo urumva ko nk'uwa bari kwaraturira gusa kugira ngo avuge kuvuga ngo abantu bagumuke niko bavyita ikinyoma. Genda urabe no mu gitabo cy'amategeko kubeshera igihugu ubugumuye abantu nico gituma ntibamubujije kuvuga bamubwiye bati bizane kuko ugasanga uri kurabesha uzobugumuye abantu. Igitabo cy'amategeko kirahana. Reka demokrasi ntibisigura impunity. Demokrasi ni igihugu gishingiye ku mategeko. Umuntu wese arenza amategeko arahanwa. N'uwo muntu rero aja kubesha akabesha igihugu kugira kigumure amategeko ariho aramuhana. Rero ntawubabujije kuvuga amahinyo babonye. Mbega none kuvugira ku radio ni kuri sentare kubera iki n'imbere yuko atangaza je twavuga ngabone ndavugira nti wowe usa gufise ukuri kuzane ukuvuge muga kugenda gutangaza ugasanga ari kinyoma naho uzogira gute. Nk'ubu dufate wewe nyene nk'umuntu yogenda ku radio akavuga ko yejeje kwica umuntu ati naka ahejeje kwica umuntu
ahanaka mugaca muhura n'abantu gwe wawe unahejeje kwica umuntu agaca kuboha ubwo nyene uraboshwe jewe nishe umuntu ahubwo nabagukubita bati muraraba neza ntave yicundi erega hari ibintu abantu bakora mu tuntu duto ngira ngo nukubera yandero ya kera bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana ivyo bintu izo ni inyigisho mbi z'abantu basha gusambura Burundi gutabeshe ntasumira umwana wundi imba guhisha ivu ngo utabara na mukeba ntakubita urugohe n'ibintu mwene ivyo vyononye igihugu cy'u Burundi rero guhuguza ni bibi murumva nk'ubu je ndabwiye nk'umuntu we yikomine warabuze n'umuntu ushira kuri liste iyi province ntiwitoje mbwira ingero uza kuva ko hibwe wararungitse inderetsi yakurerekera iki kutitoje mbwira umuntu yabuze n'uwo yizera je ndazi umwe yarondeye umuntu ariko arondera ngati ndondera abone ushira kuri liste yamusavye miliyoni 50 ati je mpaye miliyoni 50 ati no kwemera ko ushira kuri liste acarita kandi yari uwo mu muryango iwe ndamubuzi none ko no kubwira ndi nogenda kamuzana akabicabona none mbwira umuntu n'inzu yiwe itamutoye cendibuka mu matora yo mu 2020 sekure ni muri iyo komine Giheta hariho umugambwe wagiye kwitoza hanyuma baronka amajwi 3 mugabo ari muri komite y'umugambwe gusa bonyene bari 8 hanyuma bacagira inama batibwira none ko turosa 3 ni bandi batatoye umwe ati je ndetse natoye uwo ati ndetse natoye bamwe 3 bagahinduka 8 kandi amajwi 3 burya rero ikintu kijanye n'amatora abantu ndio bamenye ko ari sokre mbega ni kuki twidoga amatora yo batora mu mpisho ko mutavuga abariko bakinira igikombe bobo unabona n'umukinyi yagukiniye nabi muramukubita ngo ndibo bankiniye nabi mugabo yakinye nabi yagukiniye nabatuma igitmutsindwa mu matora hoho ni mwibanga mbega ko muriko muravuga mbega tufate muri Eklezia Katolika ariyo demokrasi cyane ntayiri ntibaheruka gutora papa yatowa mu kumajwa ngahe hitoje bangahe mugani demokrasi baratora ko atanumwe arabakondana ngo nta matora mwagize ko bakugataravuga ngo nta matora mwagize ntituvyemera oyavuga hitoje bangahe uwatowe yatowe kumajwa ngahe tuvuga ukuri none si demokrasi ni demokrasi amakunga ashobora kwiyamiriza papa ngo ntiyatowe yaratowe mu mugambwe hagati mu mugambwe muri wonyene mu gutora umukandida nta matora bakora none ni demokrasi si demokrasi mu mugambwe hagati hari imigambwe myinshi muravuga mutabakandida ni bande twebwe mu gutora umukandida burya ntimugire ngo abari umukandida umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ni benshi mugabo hatogwamwo umwe kandi umwe aca mu bose uzubona bagiye bati nuyu twese umugambwe nuyu tweme none abarundi bobo ntibashobora gutora umugambwe umwe bagacavuga bati twebwe umugambwe twemeye nuyu komenga ni ntama yuri inzu mugabo birahimbaye kandi ni nakajya ko kwigisha abanyepolitike erega abanyepolitike je nasanze batazugira na propaganda nari umuntu wabwiye ngo nzobakira ngo ibarabara amahera ko taberetse uzo yakuba mbwira ingene buvuga ngo kwaka ibarabara uri kuvuga ngo ndashigikiye abagira fraude none ko baranyubakwa n'abaravuye mu gihe cya leta nayo akabava mu mataxi n'amakori ukabuzi ko abantu badakoze ntibazoshobora kubatega amataxi n'amakori murumva abantu ntibazobamenye iyo uri kuraronderera kazoza igihugu ntuvuga ngo zokubaka amashuri uravuga uti dushaka igihugu kimeze uku tuzobishika gute tuvuze tuti tujya tugwanye ubukene tuzobishika gute twese nitwava hasi tugakora none jewe umukuru w'igihugu nzoca mva hasi je kurimi wawe tuzova hasi nawe uzokora mwarabonye
hari komine nabonye yatoye se definite 99 kwijana itahora itora na 20 kwijana ntayo mwabonye hari komine yatoye 99 kwijana se definite itahora yitora n'ibice 20 kwijana kubera iki yaramaze kubona imbona kazoza irimwo irabona ibiriko birakogwa umwe arabona ati mvuye hangeza none ntora uwusubiza inyuma cyane ntora uwo tujana abantu nibazi baramenya tuze turaca ubwenge ingene abantu barondera amanota umuntu yicariye ibujumbura uno munsi azohengera hageze amatora acaza rero atawe gusororera abantu urabona ndi wanyu murazi ko vuka nindakubwiye ko bazozinwa ntibazogutora kandi ntuzovuge ngo banyivye ngo bari bantwengeye je ndaza ahantu umugambwe wose ushitseho baba bafise inkofero yaho kugira ubashorere karibu gaca usorora ukabashorera ugiye ubundi mugambuje iyindi nkofero none hageze gutora abatorade ucuvuga ngo jengo baranyivye amajwi ngo kuko je narangiye bari bambaye inkofero yanje no tuba abantu bari clair